nondwi n'amabanga agiye kutwugurura amaso ukibaza icyo ukora cyose amefo yose uri kuratanga ari peine perdue kumbe si kubera ikindi hari ivyamaze gutangwa nk'incungu umwana akavuka n'amaderivazi kwa matwi wakoze uwo mwana avutse ivyiwe vyose byaramaze kugurishwa azokwama ari malheureux hano muri nosi azokwama ari wevyumva umuntu ateye ikigongwe n'abantu urumva muri akavuga ati amasengesho ntarasenga ati nasenze yabaho nayatabaho ugasanga uwo muntu regeze kumufasha igihe kimwe akabwira ati nabo sengeye imana irabumva ikabisura ati mugabo jewe nta kintu na kimwe imana igera ibikorako mwe mukibasona ibintu byagenze gute imana iri injuste imana ntiri injuste haco twita la justice de Dieu ubugorosi bw'imana rafa passe hari umukozi w'imana yaragasize akakantu ndagakuze parce que ni bimwe musanzwe ndabigisha hari abantu imana ikirahagurutsa mu mpande zine zizi guhishura amabanga benaye dusura kuza hariho irembo kanaka ngo rengo ndaje bibitegerezwa kuba we urinde dusura kuza ibimazi byaratanzwe wowe ucuza ngo uzopfa kuharengana gutyo nyene oya imana emabwire hari abantu benshi bapfa imana ikirarurera ikavuga ati ntacyo nshoboye gukora kubera ko ndi juste ndagororotse hari kibanza kugira iki gukora kubera iki imana raba kino kintu satani aje kubesha Adamu na Eva imana tatisatura ijuru cyangwa irungi ku marayika aza cumutwe iganzoka imana yari ivyemerewe imana ico yari yemerewe nuko itanguro 3:15 izoronka uruvyaro ruvuye ku rurya mugore ruzomena umutwe wa satani nawe akarukomeretsa agatsinzira ariko ugenda ubirabe umuntu wese ashaka kuba umucunguzi w'umwana w'umuntu ntiyabishobora kubera ko icyo satani yari yakoze cyatuma ata muntu umwe aba ubereye yavuze abo n'umugabo n'umugore gushobora kuba ikimazi gikuraho ibyaha gishatumye imana irondera hehe amaraso atarayo ngaha mu isi kuko amaraso yo mu isi ayo satani yari yamaze kuyafata nk'irembo ico nzokivuga amaraso nk'irembo burya ni vyiza ko mumenya amaraso muvamwo mukomokamwo ubwoko bwayo hari abantu bakomoka ku maraso asangwa afise ibinzo bivuga asangwa afise amarembo yuguruwe nushake ugire gute ugasanga umuntu iyo yakoza kiheba aragira ameforo yo kurara amajoro ariko ariga muga nta musi numwe yigera aronkara mwaki mugabo uwundi akaza ate wewe wiziki bakamubwira nawe wiziki akamubwira nawe wiziki ivyo nyene abajije akabivyo bice biza mu kibazo none nta bantu muzi canke nungaha murahari ivyo muhejeje kwigisha abandi mwebwe vyashibananira abo muyigije bagaca babitora ivyo waruzi ngo nikisa amarembo iciyumviro uhaye umuntu agikoze kiracamo mugabo we pimu gikori nzobabwira ukungene amarembo yugurugwa abakeye ingene yugagwa n'ingene yugurugwa hari amarembo abiza kuguruka hari n'amarembo abirizwa kugagwa parce que embabwire ico wokora cyose hamwe n'ubucamanza bw'Imana nushake wewe uburi mugororotsi nushake ube ataco wera mugabo hari cakoretse hari irembo ryuguruye urabona irembo rimeze nk'intoboro irahantu ituma haba fuite iyo uri kurafata nk'akarorero nk'ikintu ukeneye kuzuzamwe amazi dufate kari nk'itangi y'amazi iyo tangi nushake uzana amazi angana gute iyo tangi nimba ifise intoboro zidahomye ico uzoshiramo cose uzogitakaza yobu ariko avuga ngo badobera imigezi ntidomye yarakavuga amabanga y'amarembo ico woshiramwo nushaka kuzana amazi ukuye muri Isirayeli muri Yorodani ico uri kurayashiramwo nimba gifise intoboro zitugaye ico uzoshiramwo it's matter of time n'abantu ngaha bamwe bari umunsi umwe rigeze kundisha muri registre zo facture jewe ndavuga nti ibi nibibaho aya mazi ko twakoresheje ryari ngasarambira ikintu kimwe ati apotre ntusho kuharira genda ubanze usuzume yuko atamafuite ufise mu maciyo yiwawe usha kubona umengo turi duto mugabo tujya duto hamwe n'umwanya munini yiya turaba tunini ugasanga umuntu ikintu cyose asira mu buzima bwiwiwe kubera amarembo atugaye ico kintu aruka agitakaje kubera iki hari irembo ryuguruye iyo rituga nushaka uzukorotse uvuye mu ijuru warize sociology warize psychology warize imibano myiza ntaco bivuze nico umwanditsi umusiguzi yavuze impaya amaguru sizo zisiga abantu ariko vuga ngo impaya amaguru sizo zisiga abandi Salomo yabaye victime y'amarembo se yasize yuguruye ntiyayugara nubwo Imana muhaye ubwenge atawundi munyabwenge wo yarabufise icabuje karongora abagore 100 amajana 7 bemewe n'amajana 3 bo ku ruhande umunyabwenge bigena gute ngo umunyabwenge wa mbere hano muhinuzi ananigwe amamariage 100 yose ndasubira nitegereza munsi hana bikara umuntu w'imhema aravuze ngo nitegereza munsi yizuba yuko mu gusiganwa impaya amaguru atarizo zisiga bigenda gute mu muntu nka Francine niyo saba areke gusiga abandi birashoboka
arashobora kugera kwiruka uwo munsi agahinyagara umunsi wo kwitako suka atarabishoboye mugabo hari ama-evenema vyose two turavuga amarembo nk'amaguverinema ariko arakora kugira ngo inama z'ubwami bw'Imana cyangwa bw'ikuzimu zishobore kugira iki kwambara umubiri zibane n'abantu. Icyacumye Yesu ashobora kuresusa mission yiwe hari ikintu kimwe atubwira muri Jean 14:30 avuga ngo umwami w'isi araje muga muri jewe nta kintu afise ariko ngo muri je nta kintu afise mane masaba mu buzima bw'iwande nta rembo rigisigaye yuguruye yo kwitiza mission canke objectif y'ino conference nuko ubuzima bwawe bubaho atarembo na rimwe yaba wewe bwuguruye canke abokomose ko buguruye canke wabaye canke babaye canke abantu bose manse mu buzima bw'iwawe buguruye riguma ryuguruye rigatuma ivyawe bironka aho bimenera bifwita impaya amaguru sizo zisiga abandi. Hano bariko baravuga urashobora kubuciye ubwenge mugasuguca ubwenge kuwawe kuzogutuma urongora abandi baca. Hari amabanga ahishijwe anyegejwe inyuma y'ibikorwa byose tubona n'amaso y'umubiri. Impaya amaguru sizo zisiga abantu. Mu ntambara abanyengomezi atari bo batsinda. Mu ntambara abanyengomezi gute intambara n'umuzukena abanyengomezi gute mugabo umunyengomezi abadisikarize mu ntambara. Amarembo nico gituma Imana abwiye Gideon imbere y'ukuja gutabara ihanga ryanyu genda usubire ku muryango wa so ubanze usangangure igicaniro cya so parce que ivyo wokora vyose kiriya gicaniro mwene muzaho iriya rembo ritugawe umenye ko uzoja hose uri poursuivre uri kura kwirikiranwa. Iyumvire umuntu ari kumutahe uko umubona wese amufata basi uwo muntu yogira amahoro mu mutima aho ugiye hose wanted hari kama foto yiwa mu mafilime turabe iyo umuntu ariko baramurondeza bagaca bashiraho ifoto yiwe agerageza kwinyegeza kwideguza tusho kubaho umwidegemye mugabo iyo atakiriko kirakurondera uridegembya mugabo ahandi ugo muri kurinyegeza. Ibijaye n'amabanga y'amarembo nukunyene bimeze. Hari abantu muri kino kibanza ntimuzi ico muri ko murazira mugabo n'amarembo basize babugururiye ayo marembo atugawe ikizokwinjira cose muri wewe kizosohoka. Tandisiki iyo amarembo yugawe nta ngwara iza gutwara umushahara wahembwe. Bazara abantu kubera amarembo icajeje kuronka. Yakobo byaramubaye Yakobo umugisha wose yaronka watwara sebukwe kugeza umunsi avuze ati iri rembo rero iri rembo ifo kujyugagwa mu kujyugara urazike mcabaye yaragiye akirana no mu marayika yatanze ikiguzi cuko bakocora umutsi wo kwita mugabo kuva ico gihe niho Yakobo irembo Yakobo yugawe parce que Yakobo ni irembo risigura umusuma hacahuguruka irembo rindi ryitwa Isirayeli. Aho niho uyu munsi amahanga yose ariko arahezagirirwa bivuga ngo ni wahezagira Isirayeli kubera ko Isirayeli ni irembo Imana yaciye ibanje kugara irembo Yakobo. Paulo ariko atubera umugisha Imana manje kugara irembo Sauli hama yugurura irindi rembo ryitwa Paulo.